Sasa abakobwa bo mufise gutahura abatipe ubu canke muje kuri abata ako kantu rero ati canke muje kuri abo batama kubera ko uvuze ati canke muje kuri abo batama Inyana ubuye niho bahungira mama parce que akubwiye ati shiri ndushaka tubonane none shiri kata déplace oya ntiwashatse ko tubonana ariko yabwira cyagitangiye ati kimugira ati est-ce que ubona ushaka gusohokera he yarangiza ati ubundi bwo abasore nibatwumva batama nibatwumva urumva sinzi ibintu byateye muri kino gihe ubundi bwo social media rero yoyo rero yagisongera isibe parce que bakanu kusigasuhutsi ibana agasokera kuri social media yabona undi mukobwa ari kwamamaza ku gastari runaka canka agahita ati ntanje nomera nkurya tanga ko ati ijya mozo ntarayibona kweri je sindi umukobwa nk'abandi ndabaramukije abakunzi ba Roy TV Burundi mwese muko mwadukurikirana ni Bella Shaka kuri micro za Roy TV nkuko musaze mumenyereye uno musi no musi uri special nakuzani mutumire ari special n'umujene ari chic uno musi gano ikaza kuba kiryoshye cyane ndagusabye gufata gateo wicare utarakora abonnement kanda kuri subscribe aho hari akantu k'agakengeri ukemeze kugira ngo ibiganiro vyose vya Roy TV Burundi bazaragwa notification igihe tubishize ko behind camera turi kumwe na Dr Zombie abikora neza ati courage mu kazi ntucike intege uno musi rero umutumire nabazaniye ni kiganiro cy'ugwaruka kandi kiryoshye cyane sindamuvugira vyinshi ariko reka ndamuye karibu kuri micro za Roy TV kandi yidondore meze neza meze fresh ndashimuka biri koze turakwakiriye kuri micro za Roy TV Burundi. Thank you so much. Mwidondoro wawe rero ko benshi banzi ku izina rya Aslan so nk'abantu muririmbyi ari under management ya AHA Agence birenze then waja kuri YouTube bakandika Aslan then bakabona ibirenze mukabona ibirenze ndavuga ibikorwa vyiwe kandi ni vyiza je ndamaze kubibona uno musi namutumiye nk'umujene sinamutumiye kubera ari umustar I know him no mustar ariko kandi nabantu babugurse mu mutwe mushobora kuyaga interview ukumva nyene ko ushitsa washaka gushika uno musi rero nko kubuzima dusanze tubona haba byinshi bitandukanye ndashaka tuyage kuri sije yitwa mbega kujera urukundo muri no misi ufatikanyije n'ubushobozi cyangwa se kuntu dupamana turondera ubuzima urukundo no kurondera ubuzima eske twabijana gute kugira ngo rukundo turumentene n'ubuzima ntidukoroke kuko benshi babijamwo bakava bavyita gute babahongo yamenyo rero Aslion araza kutuyagira vyinshi Aslion iyo sije uyakiriye gute so sijimeze neza kumbe nyene imeze bien uri umujene uri kurondera ubuzima ushaka uri no muri relation mbega uri muri relation cyangwa uri single ndakuze ku buryo vraiment ntoba ntari muri relation vraiment byo fuma byanka ariko nagerageje bifuma byanka ariko yapambanye nk'abandi so tubwire rero mbega uravye ukuntu ubuzima muri no misi bumeze ndavuga en général ukuntu tubona situation économique n'urukundo mbega wewe ubijera gute kuko ushaka kuburiyo nkuko bivuze uriyo uravye ukuntu ubuzima bwifashe ukuntu pambana bigenda gute so ubundi bwo nyine ubuno buzima tubayemo buvanze n'urukundo nyene ukabijamo ndani birangira nyene asesapfuye kubera ko ubundi bwo umujene muri kino gihe ashobora kwinjiza 600,000 ku kwezi atakazi runaka afise ari uzidiri nyene za pembeni I think ni baki bashoboka 600,000 ku kwezi rero ugenda kuraba 600,000 ku kwezi deje chambrite di 250 ayabavuyemo gufungura nabwo uri bufungure musi ya 10,000 irumva nikintu urumva kiri rare uteza gufungura kuri 10,000 kuduga 10,000 ni make deje ayo deja amaze kwa kombe 300 plus 250 550,000 dufata ushobora kuba ukurira nyene nk'ahantu bigusaba moto ya 2,000 cyangwa 3,000 ku munsi cyangwa bus ya 1,500 cyangwa 2,000 urumva ku kwezi za 600,000 ziratobotse nta gacupuranwa nta MB za sheri nta sortie na sheri
nakamape na shiri yo urabizi ibintu byanyu ngo urumva déplacement izuba gushira indatinya moto sinzi bitugana ati nkeneye taxi taxi peut-être mbega ubu ngo ibiciro vya taxi bigeze kuranga ubuye kuva hajya kuri malaria mu kinama gushika muri ville musi ya 30 sinibaza ko gutwara na taxi aho rero nurashira ko brochette ya town muri ville famwe nico kunwa apa yaje umukobwa abagore n'inyama ni too much amariru yarangiza rero akacashira ko nakabirya rero ngakacabwira turumva rero sheri je butankoye ngo dukuri mariage mbone ko nambaye urushungi nyine BBB nico camwe wagenda kubaza sare rero wagenda kubaza imodoka ikotwa ngahe urushungi rukotwa ngahe eske primus kugira nye niboneke ni too much kugira uyibone unafise amafaranga ni too much ewa rero mu mutwe bica bitanga kuzongora kugahita uvuga ati ubundi bw'ibi atari umuntu yazanye idolari mu gihugu ninde bishobora too much ati rero Aslion uko kuniyungunganya eske uravye ukuntu ayo madepense yose umuntu agira ku munsi biramaze gushika nk'umukobwa akagutera indobo ukavuga ati depense nazazoshobora ndamuhevye je nkatera indobo umukobwa kubera umukobwa akagutera indobo nk'akarorero babona ashobora gushaka nko gusuka igiswa c'ibihumbi 150 ako nakarorero canke akavuga ati sohokana ukuntu nawe umaze gukubita akajisho kuri yabije akavuga ati sindabishobora eske uramaze gushika muri deception y'urukundo kubera yuko maybe depenses zabaye nyinshi akabona menga ntavyo uzoshobora kawaida ibihe byo kwipansha muremure byararangiye sinka zamani watera inda nyene so akaca kubwira ati peti yangwe ngakajya gaparcelle haryaye ni wubaka mugafyatura amatafari y'ibyondo ugahagarika inzu n'abajama then ukaburonsa buryama sico kimwe n'ubu ubu ni too much ubu uyu n'umuvyeyi nkaje abana biwanje vrema ajuka atazorondera asinorize parcelle aya namufashije basi nkamugirira uburuma nombwira ati peti yangu tora avance y'amezi 3 panga ibindi ibisige bipambanira rero ni kuvuga ati life y'ubu uyu yo kubaho mu ideni rikishurwa n'irindi deni ideni rikishurwa n'irindi deni ideni rikishurwa n'irindi deni kama rero ukaca wigira nyene mwana wa tirano ati shiri nta kibazo tunzoguca kwa zombie ari ya bro niza samiri vraiment jewe nzogusubiza basi yagira ukuyi kwa nakati niza 50 please nzogusumira birangira ugiye mu mimba too much sasa abakobwa bo mufise gutahura abatipe bubu ubicange muje kuri abatama ako kantu rero ati canke muje kuri abo batama kubera ko uvuze ati canke muje kuri abo batama inyana ubuye niyo bahungira mama parce akubwira ati shiri ndushaka tubonane none shiri kata déplace oya ntiwashatse ko tubonana ariko yabwira cyagitangiye ati kimugira ati est-ce que ubona ushaka gusohokera he yarangiza ati ubundi bwo abasore nibatwumva batama nibatwumva urumva sinzi ibintu byateye muri kino gihe ubundi bwo social media rero yoyo rero yagisongera isibe parce que bakanu ko sigasuhutsi ibana gasokera kuri social media yabona undi mukobwa ari kwamamaza ku gastyle runaka canka agahita ati ntanje nomera nkurya tanga ko ati ijya mozo narayibona kweri je sindi umukobwa nk'abandi Sinari ndakeneye guslayinga nk'abandi. Then ukibaza urukundo no kwambara bihuriye. Uvuga rero ati abajene ntavyo bashoboye bishoboye abatama mwino misi. Ati nkumi nizite ku batama vyume. Yani tomato afisi ibisigi basigiwe nabasokuru izike urabona yicara ikiri shamba twari bato ariko hari abavye bahaguze nk'ama parcelle 8 bageze rero yuko baryo. Urumva rero natwe rero ngira ngo bizokunda nko muri 2050 muri ya vision 45-50 uretse gusa yuko nyene abo tungana bazoba baraheze reka dufate yuko nimwatwara nibaja kuri bajya batama natwe tuzorindira abo bazovyara. Wow, ati izi nkumi ziki gihe nizaje kuri abo batama natwe tuzorindira abo bazovyara bazosanga natwe turi abatama hama tubitemo. Bazosanga ibyatsu byaraciyemwo bimeze sawa. Ubundi bwo hari itandukaniro rya generation
ya kera kuva muri 80 gushika muri 2000 no kuva muri 2000 gushika ubu hari itandukaniro. Ubundi bwo umuguri uba wo muri 80 gushika muri 2000 wewe amaze kubona gusa we yakwikundiye mukikundanira itsokewe yavuga ati tuzoronderana nta kibazo. We ntiyatinya kwikorera igiseke ngo adandaza amavuka, ntabwo yatinya gufata isuka ngaje kurima ngo aragira amabavu. Urumva bo ntacu batinya gukura bakora utuntu twose kugira ngo basahirize mu rugo ibintu bigende neza. Ariko riri inkumi z'ubuyi iskingi zabo kwisiga karabero akwitekiranye igisuko kigezweho aje kuri TikTok ajara abandi bambara guti hamarangije rero agera kuzuba sero nibyo yisize akacebukanyo kashwa kubira kashu bigahungura ukuntu cyangwa agafata muti vumbi rikagera n'abagisuko yasa ubu rero babigize nka competition ngo nakayosa kurya niyo ntwari soko sereka nanje suko uwe bagiye no gushiramo akantu ko guharanira ama iPhone ni too much rero. Uravuga rero ati ntaco bitwaye ati inkumi zikigiye nizitorera batama kubera maybe abatama bazo bataba imitahe nabo biteza imbere hama namwe muce murindira ugwaruka ruzo bakomokako. Cyangwa baje kuri babaje nyene bipansha barebare nyene umushara wose bahita batirura ati sheri tora bya bindi basaba na bironse abapfarimbwa it's okay. Ariko ubundi bwo hako saza ndira hasaza ndiyimbwa antake tujya dufaranga dukeyi narifise uburyo no tujera ejo tukanzanira ikindi kintu kinini ico kintu kinini kikanzanira ikindi kinini cyane nkasaza nyene ndumubosi no fuma basi nyene sazu kunyene ndisingwa mamaze gusaza rero ntazo turakakana shobora guhivyo gakeneye kose mugenda bifise. Aston yatubwiye ko atari single, yatubwiye ko arafise umuntu. Mbega ivyo byose umaze kutubwira ni gute ujera umuntu wawe hamukajira na economy zawe? So ubundi bwo wabatu nari namvuruka ubundi bwo je nkunda nyene tubane nyene tubwizanya ukuri esha ukabuza ati aho bizociramwo itsoke twaba turi kumwe tuzobikurikirana neza. Ariko uro bitaracamwe ubaho ubuzima bw'iwawe mbo ubuzima bw'iwanje bati turakundanye itsoki amariru igihe byaciyemwe neza tuzokurikirana izindi gahunda nyene uko bitegerezwa kugenda. Parce umuntu muri kumwe deja abazu ukuntu bayeho deja badati barabishoboye ibi ntabishoboye ibi birashoboka ibi ntibishoboka. Mukene mariage namba bizokunda yuko mbona umutaye wa mariage myaka 10 it's okay. Negereje myaka 10 ninabona barantegereje akagera kandi tukiri kumwe namavuko no ruwundi kandi ari wanegereje myaka 10 tuzoba turiko. Ni gikibasi wowe ni yahe nama uhamagarira abajene bagenzi bawe b'abasore kugira ngo biteze imbere ntibasigare bari poche vide dans ma relation kandi bakora pambana bakiri mu nzira yo gupambana n'ubuzima? Ubundi bwo rero umuntu aciye ubwenge umugabo aje gufata imyanzuro azi n'uburyo bwo kudirectinga ubuzima cyangwa afise indero y'uburyo mu buzima bw'uburyo ashaka kwishira ibintu ukuntu amenya umwanya akorera kikintu n'umwanya ataro gukorera kikintu, amenya umwanya depensa mu n'umwanya ataro kudepensa, akamenya umwanya wo kuziganya n'umwanya ataro kuziganya. Rero gufata urukundo ukaruvanga n'akazi ku buryo ushobora kuba umwanya umwe kuba wataye akazi ngo uri guhura ngo na sheri, ubundi mwanya ugasanga wari concentré mu bintu runaka kubera gutelefone wavyibagiye ufasha amasabiri amasata turi kuri call n'umusheri wawe ivyari kuguteza imbere cyo bitaye ngo n'urukundo ngo vyose n'urukundo. Urumva ubundi bwo ubuzima tubayemo muri no misi iyo buriko bugenda buja hazogeraho umuntu abesho na creativity yiwe cyangwa na content runaka ya create mu buzima atari bikorwa akoresheje n'amaboko cyangwa ataruka atigise sana, ariko abesho gusa na connection yako ya create cyangwa content runaka ya create imuhemba ku munsi cyangwa tumaronke icyakenera ku munsi. Hazogeraho umuntu nyene abesho n'umutwe wiyo. Rero kugira ngo ushobore kubeshwa n'umutwe wawe utegereza kumenya uburyo ushera umwanya wawe, ukamenya ati uno mwanya ndi gukora iki kandi sinokivanga n'iki iyi hamaca kintu cyamara kuzana umusaruro ukibuka rero then
kuvuga ati ndafise sheri reka tugire umwanya twishime tugire iki depensije aya nta kibazo aya ndabitse nta kibazo ejo kuye nshobora kubura yo kuri inzu nzifashisha muri aya naki kubera ko benshi tubayeho ku munsi nta konti nta limikashi nyene ugasanga niyo bishitse ukafise amafaranga use nk'ubu 200,000 nyene quelque part mu nzu ariko batakonte kuri banki uvuga ati ngo ndafise ko 5 millions 10 millions ko oyi parce que aba nyene benshi tuba tuyafise ma mariage tuba tuzikora quand même nubwo nyene byabaye nabi 5 millions yafise ukabwira umuntu ati shire none muri 3 millions burya yenda gukoye si sawa nibake bo byanka bivanye nyene atari barya bavuze baba bakeneye nyene ngo bakora ibintu nyene birenze bya bindi bituma ari abakobwa attention bari muri competition ngo ryari ngo umubesto ngo yakoze ngo mariage ngo mu bukwe bwe ngo hari imodoka 50 ngo rabanga urushungi ngo yari yambaye murakwiye kumenya ikintu kimwe ivyo bintu ngo vyango mpaka munkoye ngo mpaka mariage banze mubishire ku ruhande kwanza uriko romva banze mubishire ku ruhande kwanza umwanya bikundira ko umwanya bishoboka na shiri wawe ukabona aragukunda ni mu bantu ko oye buri musore wese yiyubashe niyo bari imyaka 10 azotanga inkwano nta musore yubashiwe byara umwana wa mbere akabyara umwana wa kabiri ataratanga inkwano ngabi wabona umukobwa we boza kuraba umwana ariko basi muri kumwe biramumotiva gusumba kumustress ariko agwana nibu no munsi ariko agwana nibu no munsi ariko no munsi mashobora kubana it's okay ariko ejo success ikaboneka mariage mutakoze yava mukatoyikora n'ukindi gihe doti taba yava ikazo naho byanditswe yuko nyene mutarabana n'umukobwa utomukwa cyangwa utokora mariage no ariko ibintu byo kuba mwakomeje ibintu sinzi ngo jewe ngo kunkwa ngo musi ya 5 millions ngo nico ndaga ariko shiri ngo ndaba vraiment ngo nukunusa ngo namashuri nizi ngurabona wo nk'umuriyo why not none nambusa neza wambara uko kubera iki waje ubu wanje ko je ubona ntashobe kubona ayo mafaranga ngize ukurakiri karati sindi level yawe ndagiye. Okay, akajambo rero hanura abigemero en general wavuze ku basore ushiza ko abakobwa akiwabo rero wababiki uno munsi ko kubabwira abakobwa anje cyo no babwira gusa ni bareke kwipasha barebare twebwe ntidukorera $. Ni bareke gushaka kwigereranya n'abanyamerika, bareke kwigereranya n'abakorea, bareke kwigereranya n'abandi bantu mu bindi bihugu runaka mu genyene bakiri ngaha ayo wacu. Niko twebwe ngaha mu Burundi nta mahinguriro ya za Versace za Dior za kidufise. Ni bareke rero gufata ibyo bintu kugira itama ya hato na hato sino bazotwagwa n'abadiaspora batwagwe n'abatama hama twebwe tubeho gusa nyene tubafasha nyene kurangiza ibyabatama batarangije bibaye ngo mbere ubuye nk'umusore w'ubuye vre mu bundi bwo abonye umukobwa afise iPhone atakaza afise mbere yuko banahura ngo bagire nico bakoze uwo mukobwa yarakwe kwanza kubanza kamuha kagati jo tama $200,000 ntakiza kupfa mupe parce que yakuye iPhone over na $200,000 cyangwa $500,000 tugushimire rero ku vyumviro vyawe impanuro uhaye abajene bavyumvise bareke kudepensa abakobwa nabo bacamenye ico gukora kugira ngo ubuzima bwabo bushire mu ntumbero ibereye. Ndagushimire wowe wadukurikiranye gushika ngaha ku mpera ya interview yacu kumwe na Aslion. Ndagutumira kujya kuri YouTube channel yiwe urabikorwa bibiri. Wow, ndakwibutsa kugira abonnement, commentaire, like, partage kugira ngo bose bibashikire. Ray TV Burundi, Bella Shaka behind camera turi kumwe na Dr Zombie abikora neza cyane katumubwiye duti wow ko haje cyane. Ciao ciao.